Biriko biravugwa yuko inyeshamba zishobora kuba zifatiye ubuce bumwe bumwe bwo mu gihugu ca Kongo kandi bukaba bwegereye igihugu cacu c'u Burundi bikaba ariko biratera ubwoba abene igihugu b'abarundi. Ivyo ni bimwe tugomba tuganire n'umusesangozi ni MC Benta nko mumaze kuvyumva mwijwi. Reka ndamuhe ikaze bwana umusesangozi kugira ngo aturamukiriza bariko aradukurikirana hama dushobore kuba twatangura ikiganiro. Karibu cane. Urakoze cyane Benita kumpa ikaze no kundamutsa. Reka nce ndamutsa abariko baradukurikirana aho muri hose ndabipfurize ko amahoro y'Imana yokomeza kubana namwe. Badukurikirana mukiri mu gatondo mugire umugisha w'Imana. Namwe mudukurikirana ari ku murango mukomere cyane ku bikorwa abari mu joro namwe mugire ijoro ryiza. Urakoze cyane. Urakoze gutaramukiriza abakunzi. Benshi bamaze kumva ivyo nari mpejeje kuvuga ko ivyo dushaka ko tuyaga ko bwana umusesangozi turifuza kumenya rero ibi bintu ko biravugwa mu gihugu ca Kongo ko hariko donc abanyenyeshamba ziba ziriko zirafata ubuce bumwe bumwe par exemple nka Uvira murumva neza ko ari hafi y'u Burundi. Ibi bintu bivuga kiki? Bo icambere nuko Uvira terafatwa nta n'inyeshamba nimwe irahanukira. Sasa yego de ndashikane butsa abantu mu byukuri tuze turaraba iyo twavuye niyo turiko turaja. Yego tuze turakurikirana cyane situation yibiba bituraba cyane sivyo. Yego muri iyi minsi nkuko bivuze ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye hariko hakwiragizwa ibihuha bitandukanye byuko ngo inyeshamba z'u Rwanda zibatije na zikitano 23 hajya ku butaka bwa Kongo ngo zoba ziriko zirafata uduce tumwe n'utundi. Kumbere nkuko babivuze bagaca bavuga ko uduce bariko barafata tuzoborohereza kwigarurira igisagara ca Uvira. yego Nashaka ndakumenyesha yuko batanguye no kure mu bwoba mu Batanzania bababwira yuko ngo izi ntambara ziko zira ku butaka bwa Kongo ngo nka hamwe bofata Uvira baduca babandanya Karemi donc mujye ntara ya Tanganyika ngo ubwo Tanzania namwe muzoba musugerejwe kuko ngo bizokora ko inyeshamba zitera Tanzania ziciye mu kiyaga Tanganyika. Yego Ndagomba ndababwiza ukuri ndanabamenyesha kandi nabibutse ko musanzwe mubizi yuko intambara zikomeye cyane inyeshamba z'u Rwanda bagwana ni intambara zo kumbuga ngurukana bumenyi. yego Sivyo? Sinje kuvuga ko inyeshamba z'u Rwanda ziteko ziragwana muri Kongo. Sinje no kuvuga ko atabuce na bumwe bundi bari kubarigarurira yibambeho. Bariko baragwana kandi harimo ubuce bigarurira. Mugabo kubera iki ibyo bitangaza makuru biterekana ubuce zijyanye shamba ziko ziratakaza. yego Kubera iki ubuce bwafashe batavuga ko bazibakuye babukuye muri burya buce bafashe. Ntabwo bariko baragwana n'abana. Ibintu nabivuze. Inyeshamba z'u Rwanda zigira imikenyuro yazo. Mugabo ku rundi ruhande nabo bakagira iyindi mikenyuro yabo. yego Ntandazi ko izi mvugo batangiye kuzivuga aho hatangiye kubera intambara hano muri territoire ya Mwenga cyane mu gace bita Kasika harasanzwe hari igisirikare cy'u Burundi. Inyeshamba z'u Rwanda zikihagera hacavuga amajambo menshi mbere bakanatumbereza bakavuga ko ngo zigeze ngo a 30 km na centre ya Mwenga. Mu nyuma bongera ngo bari a 5 km na centre ya Mwenga. Nagomba ndababwiza ukuri izi nyeshamba ntabwo zizopfa zifashe igisagara ca Uvira. yego Nta nubwo izi ntambara ziko zira muri Kongo zizokwafekta igihugu c'u Burundi. Uti gute? Nibyo mbone basobanurira. yego Nimba igisirikare c'u Burundi kiri muri Kongo atari mu buryo bwihishwa nimwumve yuko cagiye gushira ama defense muri Kongo. Ama defense y'igisirikare c'u Burundi muri Kongo nayo gukingira igihugu c'u Burundi. Abanyarwanda bigize incabwenge cyane gose mugabo amabanga mwamwe arabatoroka. Nuvuga ko n'amabanga bari basangiye na Shetani yari yamenye bituma ayo mabanga aje aheru abari kuba victime y'ayo mabanga y'Abanyarwanda ndavuga FPR Inkotanyi ubwo bacamenye uburyo bavyitwaramo. Izi Inkotanyi zo zavuga ko
zitagomba guhagarika intambara zizorinda zipfa zigwana mugabo ngo kuba u Rwanda rwabo ari ruto bazoja kugwanira inyuma y'u Rwanda inyuma y'u Rwanda barikuja kugwanayo n'abandi ni bande barikuja gutera inyuma y'u Rwanda sebere byo no Burundi yego komerera amabanga yabo bayamenye u Burundi nabwo bwaciye bubasanga iyo bari kugira bariyo bagwanira yego u Rwanda rwose rwanira iwabo natwe twese ko turwanira iwacu u Rwanda ni ruto n'undi ni buto donc twahuriye aho badutije urubuga rw'intambara wumve rero ngo zijya ntambara abarundi n'abanyarwanda bariko baranyukurana mu buryo bwihishwa buti kubera iki nta mu RDF ashobora gukora ikosa ryo kwataka ikirindiro cy'umurundi jamais ni nkuko ata murundi yo kwataka ikirindiro cy'umu RDF kuko ubwo burenganzira ntabwo afise abarundi ba defanda mugabo abanyarwanda barataka abakongomani abarundi bakadefanda abakongomani ngoma nkubwira ibanga rimwe nuko batabivuga mugani ko kuri iyo abanyarwanda batatse abakongomani abarundi barafasha abakongomani kwivuna umwasi kandi kwivuna umwasi ntugire ngo kumushishitira si kumusiga amavuta ihibambewe baramwivuna baramurasa kabisa bakamuherekeza gushika no muri bya birindiro yaje avamwo bivuze ngo rero kizira ko umuntu aprovoke intambara kunyeshamba mugaye intambara provoke intambara barayirasa bakayishikana iyo yajiva kubirindira jivamo so aha rero abarundi ni mureme abarundi ni tureme kubera yuko urwego rwo kwivuna basi icyo zene mubyumve kwanza n'urwego rwo kwivuna basi rwagiye kubivunira iyo bagomba guturuka bagomba kuva muri Kongo bazi ko abansi b'u Burundi urwego rwo kwivuna abansi rwabasanze muri Kongo iyi Mwenga bariko bavuga territoire ya Mwenga abarundi barahari barahari kandi bari kugikorwa mu by'ukuri mu bikorwa bikomeye mu minsi heze twarekanye ingene abarundi batanze discipline mu gisirikare ca FARDC hajya muri Mwenga twarerekanye inyeshamba z'u Rwanda abarundi bafatika imirongo rugamba hariya muri Mwenga so bivuze ngo ntabwo banamba dufise nubwo bofata ubuce bwose na territoire yose ya Mwenga bakayigarurira ndahamya yuko ahari ibirindiro by'abarundi bizosubira kuhaba aho umurundi yashize defense ku butaka bwa Kongo je dis bien defense nubwo uyu munsi wahamukura azohasubira yego uburorero ni bwinshi notanga gendera ko uduha ndashobora kubabwira muri Sange na Ruvungi kuva mu kwezi kwa kabiri murundi ariyicariye akaguruka ariko kandi mweshamba byose ko zihaca naho uri kurumva muri Mwenga ni kubera imbwa z'aba FARDC zadandaje kajya gace byaramaze kumenyekana ko bakadandaje ubu rero hariko haragira iki haratorega umuti abahadandaje ndazi yuko friend barabatoza intoki yego kandi nabujya gucinyisha mbadamaze kwinjiramwo bariko barazikuramo bariko bakora muri bujya buce kugira ngo bahasecurize cyane gusumba bujya hari byinshi mfise no vuga kugize intambara ziko zira muri Kongo ni byinshi cyane gose kuko menya byinshi no bamenyesha yuko aba wazarendo na FARDC bukuri bateguye ibitero byo kurekipera gisagara ca Goma na Bukavu mugabo imbwa z'aba ofisiye b'abakongomani ngo na ba FARDC bashizwe muri kopi yo gutegura bino bitero bicarija kudevora seka niyo mpamvu tuko tubona ibitero byinshi hano muri Sud Kivu ibitero byabaye byinshi kubera ko inyeshamba z'u Rwanda zaronse amakuru yuko Goma na Bukavu bigiye kuba libere kuko abari muri planification yo kuribera bijya bisagara bari mu baguzwe babaye amafaranga baca bajya kudevora le secret y'ingene bategura urugamba rwo kuribera bijya bisagara bica bituma yonyeshamba zigira iki zikora iyo bwaba zigwiza kw'inguvu kugira ngo barabe ingene bino bitero byo kuribera Bukavu na Goma babigurizamo hano kumenyesha yuko
amafaranga n'inguvu biriko birakoreshwa muri izi ndwi zibiri turimwo ni menshi cyane gose ku ruhande rw'inyeshamba z'u Rwanda kubera ko kugira barabe ingene bashobora kuburizamwo uyu mugambi abawazana na FRDC bien sûr na FDNB bari bategura kugira ngo bashobore kwisubiza Goma na Bukavu ariko uko biri kose ntibashobora gusubiza inyuma umugambi bazotuma bawusubika bawegeze inyuma mugabo friend of Goma na Bukavu barabirekipera kuko abakongomani baba wazarendo n'aba FRDC batariko barashigikira ingene aba barongozi babo bariko baratanga ubuce bumwe n'ubundi bari determine kandi bari decide ku munsi wa none nerekanye ingene FRDC igiye kwicamwo ibice kumbere byakunda mu biganiro byacu byo hanyuma ndaza hari umu FRDC ashobora kutwera umutumire kugira ngo atwereke ingene bimeze sibyo bivuze ngo ibi twebwe turiko turumva ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye bien sûr imbuga ngurukanabumenyi novuga ziko zirakora mu kwaha kwa M23 cyane cyane ibitangazamakuru byo mu Rwanda ni ibinyoma bitandukanye cyane n'ibiri ku mirongo y'urugamba namo nabyerekanye kubera ko inyeshamba yo zikubiswe muri za Masisi batavuga ngo ibitero babigavye ngo akeke kilometero y'u Rwanda ngira ngo nuko ari kure y'u Rwanda sikure ni hafi mugabo ntabyo batangaza mugabo bari muri Mwenga bacabekana kumenga ni hafi ya Bujumbura nafi y'u Burundi aho c'est pas vrai so rero abarundi tureke kugira ubwoba tureme turafise inzego zo kwivuna abazi kandi ziriko zirivuna abazi mu buryo novuga bubereye n'umwansi ariko arabona yuko mu byukuri ariko arivunwa mu buryo bushimishije neza cyane hari ikintu bwana mvusanguzo waruvuze kinteye urujijo gatoya yuko uburundi n'u Rwanda byo byahuye ku rundi rubuga nazo waruvuze ndashaka kubaza rero eske intambara rero aba izinyeshambe zitera kugira ngo ko mu biganiro byinshi bagiye bivuga yuko bagenda kugira ngo bagire basahuye byahindukiye mu gahe buryo kandi izi ntambara z'umutaka bwa Kongo zifise inforo n'intumero nyinshi cyane gose sivyo muri Kongo bahari nk'abasuma n'abakomisiyoneri mugabo barabonye yuko uburundi bwabaye inzitizi y'ubusuma bariko barakora muri Kongo donc abarundi bariko barabuza u Rwanda umwidegembyo wo kwiba uko bashaka muri Kongo bababiri intambara hari ikintu ngiye kubwira mu itangazamakuru sinzi muri East Africa ibihugu bya mbere bito muri East Africa c'est le Rwanda n'u Burundi nivyo bihugu bitoya bise superficie ntoya mugabo ugiye kuraba hano muri East Africa Uburundi n'u Rwanda nivyo bihugu bivugwa cyane gose uzokumva u Rwanda gwishira hejuru yuko boba aribo batunza cyane gusumba ibindi bihugu byose ku rundi ruhande naho bagaca batuvya Uburundi mu kwekana ko Burundi ari igihugu ca mbere gikenye mugabo kino gihugu kirataka ari igihugu gitunze cyane mu karere kigaca gishaka guhangana na ca gihugu kivuga ko gikenye ibintu bitahura ariko bo baratunze gusumba ibindi mugabo bagaca bashaka kwimezira ku gihugu gikenye ndiko nshaka kwereka impamvu iyi ntambara iri kirahuza Burundi na Kongo iri kirahuza u Rwanda n'u Burundi bariko baragwanira muri Kongo u Rwanda rwitwaza ko Burundi rwazibiye inyungu zabo ça c'est vrai u Rwanda rukitwaza ko Burundi bwigometse mu mugambi wa balkanisation donc u Burundi bwanse ko habaho balkanisation troisièmement u Burundi novuga ko arico gihugu cabaye inzitizi cyane gusumba ku mugambi wa Empire Hima donc tout ça ni biriko biratuma u Rwanda n'u Burundi basekanira muri Kongo ndakubwiza ukuri nka hamwe byoshika inyeshamba z'u Rwanda zigashika ku objectif yabo muri Kongo bazovuga ko u Rwanda rwatsinze u Burundi kuko niko bizovuga ariko byoshika naho inyungu z'u Rwanda
cyangwa se imigambi yabo ikaburizwamwo pe importe yo byoca byose bazovuga ko Burundi bwanesheje u Rwanda niko bazovuga niyo mpamvu rero mu buryo bweruye tudahengeshanya no gutinya kuvuga yuko u Burundi buriko burasekanira muri Kongo n'u Rwanda ni intambara yeruye hagati y'u Burundi n'u Rwanda ndavuga kandi karo Desemba ku munsi wa mardi kuva ku munsi wa mardi yes inyeshamba z'u Rwanda zakomeje kurungika imodoka zuzuye abasirikare bazo muri Kongo babarungika hehe precisement muri territoire ya Mwenga kubera ko bumvise ko ama defense y'abarundi ya donc ari renforce u Rwanda bumvise ko ama defense y'abarundi ari renforce nago rugiye ku renforce ingabo zabo donc mu Rwanda contre le Burundi ibiro tubimwe tubizi mugabo bariko bashaka kure mu bwoba mu mitima y'abarundi nibateshwe bati nibageza kumbe nuko abarundi atarabacokoranye nuko abarundi tudakunda mwe gute tutari abanyarusaku tutari n'abanyamazimwe buriya nako turafise amakontene kandi y'ukuri twoshikiriza kuri zino mbuga zacu tukerekana ko abanyarwanda nabo bagiramiwe nta mabomba yakagwa mu Rwanda nta mabombe batera agasota akaja kuba mu Rwanda nta madrone bakopesha akaja gutera amabombe mu Rwanda tusa twebwe ntituraba terroriste twebwe ntabwo turabihevye nk'abajya twebwe tujejwe gusanasana imitima y'abantu ntabwo turaba kuyisambura nico gituma intambara yo muri Kongo nibanyukuranireyo u Rwanda ruremera ko rufise igisirikare gikomeye reka turabe ubukomezi bwacu muri Kongo bareke rero kurema ubwoba mu mitima y'abarundi mu Burundi turatekanye honyene bayukaze kurivumera ko mabisi azoshikana minuit bis amahoro ni tiko yagushika minuit donc ni kimenyetso cyuko amahoro mu Burundi akomeza gusasagara ni kimenyetso cyuko abarundi tutacicura ngo bimwe by'amagrenade bizosubira tutacicura ibinabiriya donc turatuje turatekanye ibyo muri Kongo tubirekera inzego zo kwivuna basi hamwe n'urwego rw'iperereza rutubereye maso tujyame tureka kuguhugumbwa tujyamire dutuze tu ibyakongo bibihere muri Kongo urakoze cyane kuri bimwe ugiye uratwereka bigenda biko biratera ama confusion mu bantu ariko ndibaza ko badukurikirana bamaze gutahura neza iyo biriko biratera bice ndagushimiye cyane rero bwana Musesangozi kandi ndagushimire kandi nshimire n'abadukurikiranye mwakunze kudukurikirana kuko nabantu bagaciro nabantu bacu nabantu novuga ngira kamera kuri twebwe neza cyane sometimes banimba bakatugura n'amazi barakora ibishoboka kugira ngo tubeho turi comfortable neza cyane nico gituma rero ari abantu bo kwamadushimira dotazata ariko kandi twibutse ko na commentaire nziza neza muri commentaire urakoze cyane reka rero nkuko bwana Musesangozi aje kubivuga ndabashimira nanje byiva mutima ndababwira ko araho utaha mu bindi biganiro bigenda birakurikirana kuri ino mbonesha kure yacu naho utaha turabakunda cyane